Ndabaramukije nanabakaze mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru avurwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Sangwa kaze rero we tugiye kubana turaza kugaruka ku makuru arabana na politike, umutekano ndetse tuze no kuraba amakuru y'ibanga tuvanye mwiperereza ndetse n'umunyagihugu yaraye anyurujwe. Ibintu ntivyoroshe ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari amakuru mabi havuye muri bamwe mu banywanyi b'uyo mugambwe, turaza kuraba ico bazira ndetse n'ivyago bibashikiye. Muri politike mu bategetsi bakuru batwaye Burundi turaza kugaruka ku bibazo bihanze leta ndetse biri no mu bategetsi bakuru, turaza kuraba ivyo bigiye gushikira umwe mu bashikiranganje ngaha mu gihugu c'u Burundi ashobora guhura n'ivyago bikomeye cane inyuma yuko bivuzwe yuko ngo yoba yaragambaniwe n'abashikiranganje bagenzi we. Turaza kuraba ico azira ndetse n'ico boba baramugambaniyeko. Vyose rero twabitunganije muri ano makuru uraza kubikurikira. Ico tegerezwa gukora no gufyonda kuri sabone kugira igihe cose dushizeko inkuru ube mu bambere bashikirwa nayo. Ku banywanyi bacu tugiye kubana muri ano makuru ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakuramukije nanaguha kaze. Ndahaye ikaze nanakenguruka ku banywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi, uri muri Tanzania, uri muri Uganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke uri mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye vya Afurika. Ndabaramukije mwese, sinibagiye namwe muri ku migabane ya Amerika, Buraya ndetse na Aziya, ahandi hose woherereye ndaguhaye ikaze muri ano makuru. Turatangurira mwidonido turaba ku makuru avuye mwiperereza ry'u Burundi. Hakunda kuvugwa inyuruzwa ry'abantu ndetse bigakogwa n'abari mu nzego z'iperereza. Amakuru yihuta adushikiye kano kanya nuko hari uyundi munyagihugu ahejeje kunyuruzwa n'urwego rw'iperereza. Uyo yoba ari nde? Ese kuki yanyurujwe? Ubu yoba ari he? Hari amakuru dufise yuko ngashobora no kugandagurwa. Ivyo byose rero nivyo tugira dutangurire ko muri ano makuru yacu. Ni inkuru rero itari nziza ihejeje kudushikira uko amakuru dufise ngaha avyerekana. Yitwa Ndayishimiye Aradamter, uyo yanyurujwe n'urwego canke se n'abakozi b'iperereza. Nijoro ryo kuwa kabiri n'igenekerezo rya 16 Ntwarante no mwaka 2021 niho uyo mugabo Ndayishimiye yafatwa n'abakozi bo mwiperereza akuwe muhiriwe. Aradamter Ndayishimiye asanzwe arangurira akazi kiwe muri zone Maramvya kwibarabara rya 15 ahitwa kwa Mutepeto, ari naho rero ngasanzwe acururiza ibotike yiwe. Mu makuru dufise yo kwizera nuko uyo mugabo, amakuru dufise kuri we avuga ko atavya politike yigeze hajamwo kuva kera ndetse akaba yahisemwo kwikorera utwiwe mu ntumbero yo kwiteza imbere. Ico bikoze Aradamter Ndayishimiye yigeze kuba umusirikare wa kera, hamwe rero bamwe bita ex-FAB, ariko mu mwaka uheze akaba yaratawe mu mvuto gushika yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba, n'igihe rero uruhige rw'abahoze mu gisirikare ca kera rwari rukaze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha kandi bakaba bamwagirije ko ngo yashize ifoto itabereye ku rubuga ngurukanabumenyi, kandi ifoto yiwe bwite, ari nako guca rero yinjizwa ibohero. Uyu mugabo akaba yarahavuye acirirwa urubanza rwo gupfungwa amezi 5 inyuma yo kuva mu ibohero. Yari yizeye ko aca asubizwa mu kazi kiwe kuko amezi 6 atari bwayamare kugira yirukanwe nk'uko amategeko abivuga. Aradamter Ndayishimiye yasubijwe mu mabanga yarajejwe
ariko rero akaba ngo yaramaze iminsi iharurirwa ku ntoke, abona rero kwirukanwa ubutarariye nk'uko amakuru adushikira vyerekana. Niho guca rero yigira inama yo kwikorera utwiwe, ari naho baje kumufata abamukura. Mu gihe rero atazi ico yagirizwa kandi atanuwo bari bafitaniye ikibazo, yamara uyu mugabo ngo yoba yaciye ajanwa gupfungirwa mu biro vya zone, naho atanumwe yarigera amenyeshwa canke se yemererwa kumushikako, yoba nabo mu muryango wiwe nk'uko amakuru adushikira avyerekana. Gushika kubu abiwe batekewe n'ubwoba ngo kuko ashobora kugandagurwa n'inzego z'iperereza nk'uko bimaze iminsi vyibonekeza ku bafatwa muri bene ubwo buryo, hanyuma rero bagasubira gutorwa ari ibiziga, na rirya yaje gufatwa mw'ijoro atabantu babona. Mukamenya ko uyu mushingantahe igihe yafatwa hari abantu bataramenyekana, ariko bivugwa ko ngo ari imbonerakure baciye basimbira mw'ibotike yiwe ngo bagasahura urukomba amazi n'utwo yari asanzwe acuruza. Ivyo rero ibiriko biraba kuri iyo Mutama. Makuru yandi ariko haravugwa cane nga mu gihugu cacu Burundi, tuvuye kuri ivyo birabana n'iperereza ndetse n'abanyuruzwa mu buryo budatahurwa neza imvo yavyo, reka tugaruke ku vyabereye ivugizo. Hariko haravugwa ivy'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bahagarikwa agasakisaki. Amakuru ava ivugizo avuga ko abantu ngo baba bariko canke se abantu baba amajana 500 ahanini bagizwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, bakaba barahagaritswe barabazwa rero n'inyamiramabi kuva kuwa 8 Ntwarante muri komine Vugizo intara ya Makamba. Amakuru ava ngaha avuga ko bose baba mu mitumba ya Jongwe ndetse na Gahandu ho muri zone Gishiha. Iryo hagarikwa rikaba ririko riraba mu ntumbero yo kumenya ukuri ndetse n'abateze umutego musitanteri wa komine ubuheruka. Murazi ko uyo musitanteri yahatswe kwicwa ndetse imodokari yiwe ikaraswa amasase ashika kuri 6, bamwe mu bari muri iyo modokari yiwe bagakomereka. Abarenga 15 rero bakaba bakiri mu gasho nk'uko amakuru dufise avyerekana. Itegeko rikaba ryatanzwe n'umurongo y'intara ya Makamba, abasirikare bafatikanije n'abapolisi benshi bakaba baciye baja ku gikorwa, barafata abo bose rero bikekwa kuba ngo baragize uruhara mw'igerageza ryo kugandagura musitanteri wa komine Vugizo. Abakuru b'imitumba ya Jongwe ndetse na Gahandu co kimwe n'ugwaruka rwinshi rw'imbonerakure barahagaritswe, bose rero bagirizwa kuba barakoranye n'abantu bagerageje kwica uburongoye komine nk'uko amakuru ava aho ivugizo abivuga. Indwi iraheze inyamiramabi zishika 10 zarajanywe hayivugizo kugira ngo zifashe abari muri ico gikorwa, gutyo rero ngo bashobore kubaza bose kugira hamenyekane abavyenyegeje inyuma. Abakoze ico gikorwa co kuba barahatswe kugandagura musitanteri, amakuru rero adushikira avuga ko ibikorwa biriko birakorerwa mu biro vya komisariya y'igipolisi. Gushika kuri uyu wa kabiri abantu 15 bari bagipfungiwe muri parike ya Makamba. Muri abo rero bafunzwe hakaba harimwo abakuru b'imitumba 2. Umukuru w'umutumba wa Jongwe yarasanzwe adahuza na musitanteri wa komine, amwagiriza ko ngo yigeze kumutera ubwoba kenshi ko azomwica. Abantu rero bateze uyo mutego kandi baciye bahungira mu mihana. Amakuru rero akadushikira avuga yuko ngo aba bagiriza canke se abagirizwa barinyegeje
ndetse bafatikanije n'umukuru w'umutumba. Umukuru w'umutumba wa Gahandu nawe ngo yagirizwa kuba yarahaye amakuru abo bagizi ba nabi ngo ajanye n'inzira musitanteri yacamwo. Abo bagabo rero uko ari babiri bakaba bariko barasangira urukanwa imbere yuko ngo haba ico gitero. Inama yo guhumiriza abanyagihugu ikaba yaratunganijwe kuri uno wa mbere Ivugizo kuva mu 1994. Abasitanteri 3 baramaze kwicwa muri komine Vugizo nk'uko makuru ariko aravurwa cane avyerekana. Ngivyo rero ivyabereye Ivugizo, makuru ariko aravurwa cane. Mu bindi nari nakubwiye turibuze kugaruka ko muri ano makuru yacu n'ibirabana n'umwe mu bashikiranganji yagambaniwe bikomeye cane ndetse ashobora kugirirwa nabi igicacu cose. Ivyo birimwo kuba yakugwa mu mabanga ndetse akaba ashobora no gupfungwa yagirizwa ivyaha bikomeye birimwo no kugambanira igihugu. Mu makuru yacu ataha turaza kubigaruka ko nido uze kumenya ico uyo mushikiranganji yagirizwa ndetse n'uwari we. Amakuru rero turiko turakora ko amatohoza mu makuru yacu ataha muraza kubikurikira vyose. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Ndakwibutse ko nimba bipfuza kuraje mu ba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngende nk'ibi tuba turiko turabashikiriza, tegerezwa gufyonda kuri sabone igihe cyose dushize ko inkuru ukamu ba mbere bashikirwa nazo. Mwese rero ndakingurutse cane, komeze guhezagirwa mukurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ibihe vyiza kuri mwese.